bakunze bisamiriza umuvyeyi wacu Bikira Maria, Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Muragahorana inema y'umukama wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ingabirano ya mutima mweranda. Kaze dutegeye mu mikantu tuzirikane ijambo ry'Imana ryo kuri umunsi w'umukama ugira uw'18 mu gihe gisanzwe umwaka wa liturujia A. Bavukanyi, ijambo ry'Imana ryo kuri uwo munsi w'umukama rituyagira ivyerekeye imfungurwa. Imana irazi inzara igihugu cayo gifise, iragifitiye ikigongwe kandi ishaka kukigaburira ku buntu, ariko rero ntishaka kwisangiza ico gikorwa. Ni mu bahemwe bw'nyene ivyo bafungura. Matayo ikigabane ca 14 kwaronka 16. Imana irakeneye abantu kugira ngo umugambi wayo w'urukundo uranguke. Dusabe inema yo gukundira Imana iduhaze muri Eucharistia kugira ngo natwe dushobore guhaza abavukanyi bacu. Muri kumwe na Patiri Leonidas Ntakarutimana ashinzwe igisata cyo kumenyesha amakuru muri diocese ya Ruyigi. Ngaha rero aho dusanga ibisomwa bitegekanijwe uyu munsi. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Isaya, kigabane ca 55 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka gatatu. Izaburi yitsa ico gisomwa ni Izaburi 144 canke 145 bivanye n'igitabo cakoreshejwe. Igisomwa ca kabiri tugisanga mu ikete mu butumwa Paulo yandikiye Abanyaroma, kigabane c'8 akarongo ka 35 hamwe n'uturongo twa 37 gushika ku 39. Inkuru ziza nayo niyo twashikirijwe na Matayo, kigabane ca 14 kuva ku karongo k'13 gushika ku karongo ka 21. Yaga mukama umusavyi wawe aguteze yombi. Igisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Isaya. Ngiri irivumerewe n'umukama. Yemwe mwebwe mwese munyotewe nimwegera amazi. N'uyo nyene adafise amahera. Nimuze mugure ingano naho mwoba mutagira amahera. Nimusume umuvinyu n'amata mutarinze kubigura. Ni kuki mutangira amahera ibitari ivyo kurya? Ni kuki muruhira ibitabahaza? Nimunyumvirize neza, mubone kurya neza, muzoheza muryoherwe n'imfungurwa zinuze. Nimutega amatwi kandi muze iwanje, mwumvirize niho muzobaho. Nzokungana namwe isezerano ryamaho, ndangure ubuntu naraganiye Dawudi. Iryo ni jambo ry'umukama. Mukama, uragaranzura ikiganza cawe tugaca dutuburura umukanda. Mukama, uragaranzura ikiganza cawe tugaca dutuburura umukanda. Umukama ni nyene imbabazi n'impuhwe, ntakazishavu, yuzuye ubuntu. Umukama ni mwiza kuri bose, agirira impuhwe ivyo yaremye vyose. Mukama, uragaranzura ikiganza cawe tugaca dutuburura umukanda. Bose bakweza amaso barakwizigiye, nawe ukabaha ivyo kurya igihe kigeze. Uragaranzura ikiganza cawe ukamara inambu ikiri n'ubuzima cose. Mukama, uragaranzura ikiganza cawe tugaca dutuburura umukanda. Umukama ni ntungane mu nzira ziwe zose, akoresha ubuntu mu bikorwa vyiwe vyose. Umukama yama hafi y'abamutabaza bose, abamutabaza bose mu kuri. Umukama, uragaranzura ikiganza cawe tugaca dutuburura umukanda. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mu ikete umutumwa Paulo yandikiye Abanyaroma. Bene wacu, ninde azodukura ku rukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa canke n'amaganya, canke n'uruhamo, canke n'inzara, canke no kubico twambara, canke n'amakuba, canke n'inkota. Ariko muri ivyo vyose turatsinda kubera uwadukunze. Nkako ndemera ntakekereza ko atarupfu canke ubuzima, ataba marayika canke inganji, atanibiriho canke ibizoza, atabifise ububasha, atabiri mu kirere canke ibwina, atanikiremwa na kimwe kizoshobora kudukura ku rukundo rw'Imana rwamenyeshejwe muri Kristo Yezu umukama wacu.
iryo ni ijambo ry'umukama. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Matayo mweranda. Muri irya misi Yezu yumvise ko Herodi yaciye umutwe Yohani Batista, aja mu bwato agenda ahantu mu gahinga ukwa wenyene. Abantu nabo baravyumva, barakorana, bava mu bisagara bamukurikira n'amaguru. Avuye mu bwato abona ishengero rinini rimutera ikigongwe, aca arakiza ababo bagwaye. Buriko buragoroba abigisha baramwegera bamubwira bati, aha hantu ni mu gahinga kandi burije, rekura abo bantu bari bakoranye kugira ngo baje mu bigwati aho bashobora kwigurira ivyo kurya. Yamara Yezu ababwira ati, ntibikenewe ko bagenda, ni mubahe mwebwe nyene ivyo bafungura. Nabo bamubwira bati, nta kintu kiri ngaha kiretse imikate 5 n'ifi 2. Ababwira ati, binzanire hano. Ahejeje gutegeka ko bicarika nyabantu hasi mu vyatsi, yakira nyamikate 5 nyanyafi 2, yerekeje amaso mw'ijuru, arakenguruka, amanyagura nyamikate, ayihereza abigishwa nabo bayihereza ishengero. Bose bararya kandi barahaga. Hanyuma batwara ivyari vyasigaye ku bimanyu, vyari biseke 12 vyuzuye. Abari bariye bari abagabo nk'ibihumbi 5, hatarimwo abagore n'abana. Iryo ni ijambo ry'umukama. Ni mubahe mwebwe nyene ivyo bafungura. Matayo kigabane ca 14 kurango k'16. Mutima mweranda, wewe uri mutima w'ukuri n'ubukomezi, turaguhaye ikaze, kaze uduhe kuzirikana no kubakira ubuzima bwacu kuri iri jambo ry'Imana tugaburiwe uyu munsi. Kaze Mana mutima mweranda. Ni mubahe mwebwe nyene ivyo bafungura. Bavukanye, ijambo ry'Imana riri kuri uyu munsi w'umukama w'18 wo mu gihe gisanzwe, umwaka wa liturujia A, rituyagira ivyerekeye imfungurwa. Imana irazi inzara igihugu cayo gifise, iragifitiye ikigongwe kandi ishaka kukigaburira ku buntu, ariko rero ntishaka kwisangiza ico gikorwa. Ni mubahe mwebwe nyene ivyo bafungura. Matayo 14:16. Imana irakeneye abantu kugira ngo umugambi wayo w'urukundo uranguke. Nkako nyene mu gisomwa ca mbere umuhanuzi Izaya aduhishurira Imana itanga ku buntu ibizanira abantu ubuzima bw'ukuri. Yemwe mwebwe mwese munyotewe, nimwegera amazi. N'uwo nyene adafise amahera, nimuze, nimugure ingano murye. Ni kuki mutangira amahera ibitari ivyo kurya? Ni kuki muruhira ibitabahaza? Nimutega amatwi, kandi muzi wanje, mwumvirize, niho muzobaho. Izaya kigabane ca 55 kuva kurango ka mbere gushika kurango ka 3. Izaburi 144 tuzirikana kuri uyu munsi w'umukama, ituyagira nayo nyene ingene Imana iduha ku buntu umusesegara w'ivyiza vyayo. Nkako nyene imbabazi, ubwiza, ubutungane nivyo vyiza Imana ituzanira. Eka mbere niko karanga kayo. Ni Imana yuzuye imbabazi, ni Imana yuzuye ubwiza n'ubutungane. Kubera imbabazi zitagira ingero Imana ifitiye igihugu cayo, iyo Mana yamishaka kugishigikira, kugitabara, kuko nyene yamishaka kubabarana naco. Ivyo rero bica bigaragara neza muri inkuru nziza tuzirikanye uyu munsi, kuko ivyo umuhanuzi Izaya yabuye nkuko twavyumvise mu gisomwa ca mbere bica biranguka vy'ukuri. Muri Yezu, ni Imana yo nyene ubwayo ibona amagorwa y'igihugu cayo gishonje, birayanka munda, igatega ikigongo n'ico gihugu cayo. Yezu vyamye bimugora kwirengagiza umuntu ababara, hama ngo areke kumufasha. Yezu aciye akiza abagwaye, yongera kandi agaburira abagabo nk'ibihumbi 5 hatarimwo abagore n'abana. Bose bararya kandi barahaga. Yezu ashaka ko tugira nkawe,
ashaka ko tumenya tugatahura tukitwararika amagorwa n'inzara vyugarije abavukanyi bacu kandi tukakora ico dushoboye kugira ngo tubatabare. Mu gisomwa ca kabiri Paulo Mweranda tuyagira nawe nyene ivyerekeye ingabirano y'Imana duhabwa ku buntu muri Yezu Kristo. Paulo we nyene ubwiwe ari mu bihe bigoye, arahamwa kandi ari mw'ibohero. N'ahari mu bihe bigoye cane gose ntahengeshanya guserura ukwizigira kwiwe kuko azi ko atana kimwe kizomukura ku rukundo rw'Imana. Ninde azodukura ku rukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa canke n'amaganya canke n'uruhamo canke n'inzara, muri ivyo vyose turatsinda kubera uwadukunze. N'uyu munsi hariho abakristo benshi bahamwa ariko bakaguma ari ivyabona bidahemukira Kristo. Bavukanye mu nkundire muri ibisomwa ndabasabikanirizemo inyigisho zitatu. Inyigisho ya mbere uguhunga, inyigisho ya kabiri ikigongwe, inyigisho ya gatatu ukaristiya. Inyigisho ya mbere uguhunga. Muri irya minsi Yezu yumvise ko Herodi yaciye umutwe Yohani Batista, aja mu bwato agenda ahantu mu gahinga ukwa wenyene. Matayo kigabane ca 14:13. Yezu ari mu bihe bigoye cane. Ahejeje gusuzugurwa iwabo i Nazareti, banse kumwemera nkuko tubisoma mu nkuru nziza ya Matayo kigabane ca 13:53 gushika 58. Herodi nawe ahejeje kwica muvyara we Yohani Batista nkuko tubisoma mu nkuru nziza nkuko twashikijwe na Matayo kigabane ca 14 vuga ko kambere gushika 12. Yezu yumvise rero ko Herodi yaciye umutwe Yohani Batista, yaciye ahungira mu gahinga. Imisi y'umukama itanu igiye kuza, tuzobona ko mu rugamba rw'ubutumwa bwiwe Yezu ahunga inshuro zitatu zose. Ivyo turashobora kuvyisomera muri kigabane c'14:13 no mu kigabane ca 15:21 hamwe no mu kigabane ca 16:13. Yezu iyo yisanze ari mu bihe atari yiteze, atari yashatse, ikintu ca mbere yihutira gukora no guhunga akaja aha wenyene. Muri irya minsi Yezu yumvise ko Herodi yaciye umutwe Yohani Batista, aja mu bwato agenda ahantu mu gahinga ukwa wenyene. Nimwe twita mu kilatini salus nifuga, igome urukiza ruri mu guhunga. Yezu araja ukwa wenyene kugira ngo aronderere kandi aronkere akaruhuko n'amahoro mu gisabisho, atekane arimbure uko ibintu vyifashe, ivyo amaze gukora n'ibisigaye, agaruke ku vyamukozeko, kubimuca intege, yongere akabure ukwizigira afise muri Mana se. Yezu agiye aha wenyene, abantu baciye baja mu vyo kumurondera. Uko niko abo bantu baseruye inyota bafise yo kumviriza amajambo ya Yezu. Abo bantu barafise inyota y'ubutumwa bwerekeye urukundo n'ikigongwe. Rimwe rero Yezu arashima ukuja ukwa wenyene. Ntabigira ngo ahunga abantu, abigira nyabuna kugira ngo akabure muri bo inyota yo kumurondera. Kugira ngo adushungururire ko inema yiwe, umukama arakenera ko tumuserurira mu mwidegemvyo, ko dufise vy'ukuri inyota yo guhura nawe. Naho mu ntango iyo nyota yogaragara ko umengo ni ntoyi cane, igikuru nuko ihaba, izirakura uko umwanya ugenda, uko umuntu azarahura n'Imana muri wa mwanya w'igisabisho. Yezu yaragiye kenshi ukwa wenyene ahiherereye mu gahinga, ku musozi, canke mbere mw'ijoro kugira ngo asenge, aganire na Mana se. Ivyo yarabikoze igihe yatora abatumwa biwe 12. Yezu yagiye gusengera ku gasozi, araheza amara ijoro ryose asenga Imana nkuko tubisoma mu nkuru nziza yashikijwe na Luka igabane ca 6:12. Yezu yarahungiye mu musozi igihe abantu bagira bamugire umwami ahejeje kugwiza imikate. Yezu rero amenye ko bagomba kuza kumujana ngo bamugire umwami, aca yisubirira mu mitumba ari wenyene. Tubisoma mu nkuru nziza nkuko twashikijwe na Yohani igabane ca 6:15. I Getsemani Yezu yaragiye ahiherereye ari wenyene kugira ngo asenge cane mu babare yarimwo, kugira ngo ishaka ry'Imana riba riryo riranguka, ko tubisoma mu nkuru nziza yashikijwe na Matayo igabane ca 26:36. Ndabibutse ko Yezu atagumye gusa aja ahiherereye ukwa wenyene, yarahamagariye kandi abigishwa biwe kuja ahiherereye ukwa bonyene kugira ngo baruhuke gatoyi. Nimuze ukwa mwenyene ahiherereye muruhuke gatoyi. Mariko igabane ca 6:31. Erega n'igihe Yezu atwigisha ingene twosenga,
arasaba umwe muri twebwe kuja hiherereye ukwa wenyene. Weho rero niwashaka gusenga urinjira mu cumba ahiherereye, wugare urugi, uheze usenge so wawe ari ahihishije, so wawe abona ibiri ahihishije azokwishura. Tubisanga mu nkuru nziza ya Matayo ikigabane ca 6:6. Umukristo ategerezwa kumenya ko mu buhinga bwo kugwana katari gusa uguhangana n'umwasi, ko ari ubwa mbere na mbere uguhunga kugira ngo arimbure uko ibintu bimeze, abone kumenya ikibereye yokora. Mbega iyo menye inkuru zihimbaye canke zibabaje, iyo hari ukutumvikana hagati yanje n'abavukanyi banje, iyo ndi mu kigeragezo c'indwara, c'uguhomba, c'ibicumuro vyananiye guheba, c'ukubura akanyamuneza, ubwo ndazi gufata ingingo yo kuja ukwa jenyene ahiherereye kugira ngo ndonderere kandi ndonkere akaruhuko n'amahoro mu gisabisho. Nk'uko ibiterwa bikura mu gacerere, niko n'ubuzima bw'umutima bukura mu gacerere. Kugira ngo umuntu atere imbere ku mutima no ku mubiri, arakeneye agacerere, kuko nk'uko Papa Benedicto w'16 abitwigisha, umuntu atera imbere igihe azi kwiganiriza no kuganira n'umuremyi wiwe. Umweranda Faustina nawe, umutumwa w'ikigongo c'Imana, atwigisha ashimitse ko uwutagira agacerere atazopfa akabaka vy'ubweranda. Turakeneye agacerere muri twebwe naho tubaye, kugira ngo dushobore kubona abavukanyi bacu bakeneye ko tubarangurira ibikorwa vy'ikigongwe. Inyigisho ya kabiri, ikigongwe. Avuye mu bwato abona abantu isinzi bamutera ikigongwe, aca arakiza ababo bagwaye. Matayo ikigabane ca 14:14. Yezu rero bamusanze aho ari, ntibikunze kaguma ari wenyene, ategezwa gusubira kugumana nabo. Ibi rero biraduha kuzirikana inzitizi z'ibiza biritamwo tutabiteguye, bimwe bidushikira bitari ku rutonde rw'ivyo twategekanije, bikaza bitudurumbanya. Inyigisho ya kabiri, ikigongwe. Avuye mu bwato abona abantu isinzi bamutera ikigongwe, aca arakiza ababo bagwaye. Matayo ikigabane ca 14:14. Yezu rero bamusanze aho ari, ntibikunze ko aguma ari wenyene, ategerezwa gusubira kugumana nabo. Ibi biraduha kuzirikana inzitizi z'ibiza biritamwo tutabiteguye, bimwe bidushikira bitari ku rutonde rw'ivyo twategekanije, bikaza bitudurumbanya. Uri indwara zitamwo, uri ivyo badushinga tutabiziga, uri abadusaba kubafasha iki canke kiriya. Yezu aremera guhindura ivyo yari yategekanije, kuko abo bantu bamusanze ahari bamuteye ikigongwe. Inyifato ya Yezu irampa gutegera ko Yezu yari afise umwitwarariko umwe rudende, kwitanga ngo abantu babe bahigwe. Mbega twebwe dufise umwitwarariko uwuhe? Ubwo vy'ukuri umuvukanyi aracafise ikibanza mu buzima bwacu? Twoba turi abanyakigongwe nka Kristo? Mbehoho iyo tuvuze ikigongwe twategerezwa kumva iki? Ikigongwe bisigura ukumvira impuhwe ubabara, ukababarana nawe. Dufatiye iyo iryo jambo rikomoka, cane cane ku kuntu abavyeyi b'imitima bagiye bararitegera, ijambo ikigongwe rivuye mu rurimi rw'ikilatini misericordia, rikaba rigizwe n'utujambo dutatu. Akajambo ka mbere ni miseris, gasigura uwuri mu bubabare, mu magorwa. Akajambo ka kabiri ni cor, gasigura umutima, icicaro c'urukundo. Akajambo ka gatatu ni dare, gasigura gutanga. Ukuba umunyakigongwe rero no kugira umutima w'urukundo ubabazwa n'ububabare bw'abandi, kandi ukagira ico utanze kugira ngo abo bantu bababara bave muri ubwo bubabare barimwo. Akarorero kavyerekana neza ni kamwe k'umunyasamariya w'ikigongwe dushikirizwa na Luka mweranda mu nkuru nziza yiwe ikigabane c'10 kuranguka 25 gushika kuranguka 37. We yababajwe n'ububabare bw'ingenzi yaguye mu bambuzi bakayikomeretsa. Uwo munyasamariya yaciye atabara iyo ngenzi mu gutanga icari n'ico afise, aho twovuga umwanya, amahera, igitwazi, amavuta n'umuvinyu yo gutenga inguma ziwe. Mu nkuru nziza y'uyu munsi, Yezu abona abantu isinzi bamutera ikigongwe, aca arakiza ababo bagwaye. Imana mu gukora ivyayo ntihera ku gitangaro, ibanza nyabona kuraba kandi ikarabisha indabo yuzuye ikigongwe, yuzuye wa mutima w'urukundo ubabara abandi, igaheza ikabona ikibereye ikakirangura. Imana ikora kubera ko ibona, kubera ko ikunda, kubera ko yitwararitse. Avuye mu bwato abona abantu isinzi bamutera ikigongwe, aca arakiza ababo bagwaye. Yezu ntiyashobora kubona umuntu ababara ngo areke kumva akozweko,
kurya nyene k'umuvyeyi ababara umwana wiwe. N'uyu munsi nyene Yezu ntarahinduka, arababazwa n'abababara. Imana yacu ni Imana ibona amagorwa y'igihugu cayo, kandi izi n'ububabare bwacu nk'uko tubiyagirwa n'igitabo c'Ihunguka hamwe n'ic'umuhanuzi Zakariya. Narabonye amagorwa y'igihugu canje kiri mu Misiri, kandi naracumvise gikoma induru imbere y'abagikoresha. Nivyo ndazi ububabare bwabo. Namanutse ngo ndabakure mu vyara vy'Abanyamisiri, ndabavane muri ico gihugu, ndabadugane mu gihugu ciza kandi cagutse, mu gihugu gitembamwo amata n'ubuki. Ayo majambo tuyasanga mu gitabo c'Ihunguka kigabane ca 3 akarongo k'indwi gushika ku karongo k'8. Imana yacu ntifise ijisho rimwe, twebwe dufise abiri, ariko yo ifise indwi, kandi ayo maso yama ariko aragenzura isi yose, nk'uko igitabo c'umuhanuzi Zakariya kibitomora mu kigabane ca 4 akarongo k'10. Mbega ubwo mu buzima bwanje ndazi neza ko Imana ibona vyose, ububabare bwanje hamwe n'ivyo nkorera vyose ahihishije. Mbega ubwo mu buzima bwanje ndazi neza ko Imana ibona vyose, ububabare bwanje hamwe n'ivyo nkorera vyose ahihishije. Ubwo ndafise indabo yuzuye umutima w'urukundo, ubabara abavukanyi banje bababaye, kandi ukarondera kubabarana nabo. Ubwo vy'ukuri ububabare bw'abo bavukanyi burankorako, nkumva ko hari ico mpamagariwe gukora. None ndabakorera iki kugira ngo ndabafashe kuva muri ubwo bubabare? Mbega ubwo hoho ndazi neza ko Ukaristiya mpereza yama imisi yose indungika mu bababara, kugira ngo ngire ico ndabunganiye bivanye n'ubushobozi bwanje. Inyigisho ya 3, Ukaristiya. Yakira ya mikati 5 na nyafi 2, yerekeje amaso mw'ijuru, arakenguruka, amanyagura nyamikate, ayihereza abigishwa biwe. Abigishwa biwe nabo bayihereza ishengero. Bose bararya kandi barahaga. Matayo kigabane ca 14 akarongo ka 19 gushika ku karongo ka 20. Buriko buragoroba, niko umwanditsi Matayo mweranda bitomora, ngo niho abigishwa begera Yezu bamubwira ko yorekura abo bantu bakagenda mu bigwati kwigurira ivyo kurya. Ariko Yezu aho kubarekura, aza nyabona kubagaburira bahage mu kugwiza imikate 2 n'ifi 2. Ariko Yezu aho kubarekura, aza nyabona kubagaburira bahage mu kugwiza imikate 5 n'ifi 2. Imvugo ngo buriko buragoroba n'amajambo amwe nyene Matayo mweranda azotanguza ashaka kuvuga ingene Yezu yafunguye ubwa nyuma ari kumwe n'abatumwa biwe. Kandi rero n'abakristu bagize akamenyero ko kugira Ukaristiya nk'imfungurwa yo ku mugoroba. Ibimenyetso Yezu akoresha: kwakira imikate n'ifi, kwerekeza amaso mw'ijuru, gukenguruka, kumanyura imikate hamwe no kuyihereza abigishwa biwe, ni ibimenyetso bisa n'ibizokoreshwa mu kudondora imfungurwa yo ku munsi wa 4 mweranda, nkuko tubisanga mu nkuru nziza yashikijwe na Matayo kigabane ca 26 akarongo ka 26. Yezu arazi inzara abantu bafise, inzara y'umukate n'iy'ijambo ryiwe ry'ubuzima. Nico gituma iyo mikate 5, ifi 2, ukwerekeza amaso mw'ijuru hamwe n'ibikemanyi 12 bifise ikintu bitumenyesha, biduhishurira Kristu uwo ari we. Yezu Kristu anagura, agakoraniriza mu bumwe kandi akagaburira ku buntu igihugu c'Imana cose, ibirengeye na kure ivyo cari gikeneye. Ico gihugu ngaha cerekanwa n'igiharuro 12 gisigura umusesekara w'ivyiza vy'Imana. Imiryango 12 y'Isiraheli hamwe n'abatumwa 12, arico gihugu c'Imana yo kiva kikagera, ico mu bwuzure bwa kera na bushasha. Yezu yaridondoye nk'umukate w'ubuzima wamanutse uva mw'ijuru, kandi uzanira isi ubuzima budahera, nkuko tubisanga mu nkuru nziza ya Yohana kigabane ca 6. Vyongeye Yezu amaze kuzuka, yarazimanya abigishwa biwe umukate n'ifi, nkuko tubisanga mu nkuru nziza nyene ya Yohana kigabane ca 21 kuva ku karongo ka 1 gushika ku karongo k'14. Ifi, ictus mu rurimi rw'ikigereki, umuntu afatiye ku ndome zigize iryo jambo asanga iryo jambo rivuga Yezu Kristu, umwana w'Imana, umukiza. Dufatiye kuri ivyo, duca dutahura ko ari Yezu wenyene ubwiwe yitanga ku meza y'ijambo ryiwe no ku meza y'Ukaristiya. Oxno mweranda abona mu mikate 5 Yezu yagwije
vya bitabo bitanu vy'itegeko rya Musa, muri make ayibonamwo ubwuzure bwa kera Yezu yaje gushitsa. Bamwe mu bavyeyi b'Ekleziya nabo babona ko izo fi zibiri zerekana ubwuzure bwa kera n'ubwuzure bushasha, canke vya bihugu bibiri vyakoranirijwe hamwe aribo Bayuda n'abapagani. Baratubwira kandi ko iyo mikate itanu n'ifi zibiri kari vyo bahereza imfuvyi kugira ngo bizimaze indwi yose, kuko nyene zitaba zifise uwuzitwararitse. Ku vy'ukuri imikate itanu n'ifi zibiri bwari ubusa ugeranije n'abari bakeneye kugaburirwa bagahaga abantu nk'ibihumbi 5 hatarimwo abagore n'abana. Igihe Yezu asabiye abigishwa biwe ko boha bonyene abo bantu ivyo bafungura, abigishwa bamwishuye ko ata kintu kihari kiretse imikate itanu n'ifi zibiri. Niho rero bavuga ko uwuharura atishimiye Imana ntabwo abazi guharura. Kandi uko nukuri abigishwa ntabwo bari bazi guharura, kandi nyene na twebwe ntabwo tuzi guharura, kuko kenshi iyo turiko turateranya ibiharuro hari igiharuro gihambaye twama twibagiye. Ico naco si kindi ni ya Mana yamana natwe. Abigishwa baraharuye neza igitigiri c'imikate n'ifi, ariko hageze ko babigaburira mu bwenge bwabo abantu isinzi bari bakeneye ivyo bafungura, baguma batora ubusa. Ntibari bigeze baca nikanda ko bari kumwe na Yezu, we mukate w'ubuzima wamanutse uva mw'ijuru. Ngerageje guserura mu majambo yiwanje iciyumviro c'umweranda Jose Maria, umusasedoti avuka mu gihugu c'Ubusupaniya, vyoba vyiza twibukanije ko mu bikorwa uringaniza vyerekeye ubutumwa ko ari vyiza kandi mbere n'itegeko kwisunga uburyo ufise. Kabiri guteranya kabiri bingana 4, nivyo. Ariko ntuze wibagire na rimwe ko utegerezwa kubw'amahirwe yawe igihe uri kurateranya kwishimira ikindi giharuro. Imana guteranya kabiri guteranya kabiri. Ntuze wigere wibagira iri jambo rya Kristo, jewe ndi kumwe namwe imisi yose gushika ku muhero w'isi. Imbere yo kumanyura imikate, Yezu arerekeza amaso mw'ijuru. Ogisino mweranda akadusigura ko ari kugira ngo yerekane ko Imana ari yo soko y'ikigongwe, kandi Yezu agahamagarira gutya bemera kwerekeza imitima yabo kuri Imana Data. Muri iki gisomo kituyagira ivyerekeye kugwiza imikate, twamaze kubona ko ifi zibiri zerekana Yezu Kristu umwana w'Imana umukiza. Ntitwibagire ko kandi zerekana ugusabikanya hagati y'abavukana hamwe n'ishikanwa ry'abemera. Yezu araduhamwo inyigisho ihambaye. Twemere tumuzanire duke dufise, nawe azoheza tugwize tubengira akamaro. Uwo ni wo mutima w'ubuzima tubwirizwa kugira igihe twahisemo kuba kumwe na Yezu, kutikorana ibintu, tukamenya gusangira ibikorwa n'abandi, kutarindira kubanza kuronka ibikenewe vyose kugira ngo dutangure igikorwa runaka. Kwemera gutanga mu kwemera duke dufise kugira Yezu wenyene amenye ingene atugwiza hama tuvemo ikintu kizima. Ivyo rero bibwirizwa kumera uko, haba mu vyerekeye ivyiza vy'umubiri dukenera, eka mbere no mu vyerekeye ubushobozi dukenera kugira ngo turangure ubutumwa Yezu ashaka kudushinga. Ubwo butumwa Yezu ashaka kudushinga twama dusanga ari ubutumwa buturengeye turavye ubushobozi bwacu nk'abantu, utuguvu tubayabaye dusanganywe, kubyo usanga turiko turimvira ko ata kintu tuzoshikako. Dutegerezwa kumenya ko duhamagariwe gushira ukwizigira kwacu muri Yezu aho kugushira muri twebwe nyene. Mbega ubwo turemera ko Yezu ashobora gukora ibitangara aciye ku tuntu tubayabaye twacu? Mbega turashaka kandi turiteguriye kubimwemerera? Erega ico nico inkuru nziza y'uyu munsi iduhamagarira. Iyo tuvuye mu misa turungikwa mu bavukanyi dufise igiseke cuzuye, nk'uko Yezu yabigize mu gihe c'abigishwa biwe. N'ubu nyene akomeza kutubwira ubudahengeshanya, nimubahe mwebwe nyene ivyo bafungura. Nimuhe abo bafise inzara y'umukate bakeneye ivyo bafungura, bafise inzara y'urukundo bakeneye kubona ko abandi bazi ko bariho bagahabwa agaciro. Nitwemera kunywanisha inguvu zacu z'abantu n'iza Kristo, igitangaro c'ukugwiza imikate kizokwama cabaye, kandi Ekleziya izokwama yisubiza itoto. Dusabe. Mukama Yezu, uri umukunzi w'agacerere, wama uja ukwa wenyene ahiherereye kugira ngo urimbure ivyo umaze gukora n'ibisigaye. Duhe inkomezi dushobore kuja ukwa twenyene, turonderere kandi turonkere amahoro n'akanyamuneza mu gisabisho. Mukama Yezu, wama utegwa ikigongwe n'abababara bose. Duhe umutima ubabazwa n'ububabare bw'abavukanyi bacu,
kandi udushoboze tuguhe duke dufise, uduhezagire, uduhindure, uheze udukoreshe kubw'ininahazo ryawe no kubw'ubukiro bw'umuryango w'abantu bose iyo bava bakagera. Imana mushobora vyose, urukundo rwuzuye ikigongwe, yo Data, Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Amen.